Nizera ko mumeze neza mwese abanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro twama tubashikiriza. Hari amakuru tugira tugaruke ko hariko haravurwa cane hirya no hino ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'izindi nkuru zose zitandukanye ziba ziriko ziravurwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Amakuru y'umutekano ku ruhande rw'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda, abari mu gisata c'umutekano no kuvuga abasirikare bakuru bahuye, hari ibiganiro bagiranye, turaza kuraba ivyavugiwe muri ivyo biganiro ndetse n'imvo zatumye abo basirikare bakuru ku ruhande rw'igihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi, imvo zatumye bahura ndetse n'ico baganiriye, bakaba bahuriye ahantu turi buze kumenya muri ano makuru yacu. Ese hoba ari mu Burundi canke ni mu Rwanda? Ivyo uraza kubimenya muri ano makuru. Turafise izindi nkuru zitandukanye kandi zirabana n'umutekano uriko uravurwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Turabe ibiriko biravurwa cane muri politike y'igihugu cacu c'u Burundi ndetse n'izindi nkuru zose zitojwe neza n'urya mugwi mu bamenyesha amakuru bakorera ngaha mu Burundi ndetse no mu bihugu bibanyi, baba baturungikiye ayo makuru tukayatunganya neza maze najewe nkayagushikiriza atosoye. Nizere ko rero aho urya nino hatandukanye umeze neza. Nimba utarafyonda kuri sabone canke subscribe, wowe uriko urateba cane kubera ko igihe cose dushize ko inkuru warafyonze ko uba mu bambere bashikirwa nayo. Ndakukengurukiye rero nanaguha kaze wowe tugiye kubana, ushobora kuba utwumviriza ngaha mu Burundi. Mwese ndabaye kaze wowe utwumviriza uri mu bihugu vy'ababanyi u Rwanda, Uganda, Tanzania ndetse n'ahandi hatandukanye nko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, hirya nino ku mugabane wa Afrika, aho ubuherereye hose ndaguhaye kaze muri ano makuru. Sangwa kaze ku banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu muri ku migabane y'amakungu ya kure, namwebwe nyene turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu. Twama tubashikiriza inkuru zirabana n'umutekano. Murazi ko hari umurwi w'abantu bitwaje ibirwanisho uvurwa mw'ishamba ry'ikibira, ndetse hakaba atari n'umugwi umwe kuko hariyo imihari itari mike. Hakavurwa umuhari wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi, hakavugwa FDLR igwanya leta y'u Rwanda canke se itavuga rumwe n'iyo leta. Amakuru dufise nuko hari ibiganiro vyatanguye ku mpande zompi, no kuvuga uruhande rw'u Rwanda n'uruhande rw'u Burundi. Ivyo biganiro vyabereye he? Vyavugiwemwo iki? N'amakuru tugira tugeruke ko, ariko imbere yuko tuyaraba ndakwibutse ko havurwa yuko hari ibitigiri vy'abasirikare b'u Burundi binjiye mu gihugu ca Congo, ariko leta y'u Burundi, igisirikare c'u Burundi nk'uko vyatangajwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi babitangaza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, ho bakavuga yuko hari umugwi w'abantu bitwaje ibirwanisho bambaye impuzu z'igisirikare c'u Burundi baboneka muri ico gihugu. Igisirikare c'u Burundi rero kikaba kirabeshuza ko kitari muri Congo, ni mu gihe amashirahamwe yigenga yerekana igihushane. Ivyo bikaba vyaratanguye kuvugwa kuva mu ntango z'ukwezi turimwo. Hakaba haravugwa rero abasirikare b'Abarundi mu misozi miremire iri hejuru y'Uvira, ni mu ntara ya Kivu y'ubumanuko, ni mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Igisirikare kikaba kivuga ko hari amakuru y'ibinyoma nk'uko twabibabwiye, ngakwiragizwa n'abantu bafise intumbero mbi yo gucafuza urwego rw'igisirikare. Ariko amashirahamwe yigenga akaba yemeza ko abo basirikare bari muri Congo, aho umuvugizi w'igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro ya Congo yemeza ko abantu bitwaje ibigwanisho bavuye mu Burundi binjiye muri ico gihugu, ariko
ntatomora neza abaribo. Kuva ku munsi wa kane hakaba hariko haravurwa indwano mu mazone ya Kiryama ndetse na Finda ni muri Kigoma. Twari bashikirije yuko abasirikare bivugwa yuko ngara mu Burundi boba barakozanyije ko n'imihari igwanya iyo leta, kagaruka ku cane ku muhari Red Tabara, bikaba vyarabereye muri Uvira. Amakuru dufise nuko abasirikare b'u Burundi bagize urunani rw'abagwanyi ba Mayi Kijangara, bamwe rero n'umurwi witwaje ibirwanisho witwa Gumino, kugira ngo bomore abagwanyi b'abarundi bo mu murwi Red Tabara. Amakuru dufise nuko bamwe mu bajejwe intwaro babwiye abamenyesha makuru ko abasirikare b'abarundi barenga 100 bateye ibirindiro vy'abagwanyi ba Red Tabara. Abo bagwanyi rero baca barahunga atantambara nyinshi zibaye, gusa amakuru havugwa yuko ngo havuze amabombe 2 ndetse n'amasase makeyi. Aya akaba rero ngo yarahanahanywe ku mpande zombi, niko ababibonye bavuga. Kuwa gatandatu heze abanyagihugu baba muri Kitembe ndetse na Murambi bakaba baratumiwe mu nama yakoreshejwe n'abasirikare b'abarundi, nk'uko amakuru ava muri Uvira avyerekana ngo nta ngorane dufitaniye n'abanyagihugu, twaje komora abagwanyi ba Red Tabara. Iyo niko umwe mu barongoye igisirikare c'u Burundi yavuze, nk'uko bishikirizwa n'abanyagihugu bari muri iyo nama. Naho biruka ariko igisirikare c'u Burundi kirabeshuza ko kitari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru ngo y'ibinyoma avuga ko hari abasirikare b'u Burundi ku butaka bwa Kongo mu misozi hanamiye igisagara ca Uvira ngo yaratangajwe n'ibimenyesha makuru bimwe bimwe ndetse no mu maradiyo amwamwe kuva ku 9 Ntwarante 2021. Ivyo ni ibinyoma vyagizwe n'abansi kugira ngo bajuragize abantu ndetse banacafuze urwego rwa gisirikare rw'u Burundi. Niko Floribert Biyereke, Koloneli avugira igisirikare c'u Burundi, yashikirije mu itangazo rigufi yashize ahabona kuwa kane. Ariko rero amashirahamwe yigenga akaba yemeza ko abasirikare b'u Burundi binjiye neza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abasirikare b'Abarundi bakaba barumvikanye n'umugwi wa b'Abarundi bakaba bumvikanye n'umurwi wa Mayi Mburu Kamale, ngo bakaba barinjiye muri Kongo muri iki gihe, bakaba baribonekeza mu misozi hanamiye igisagara c'Ubuvira, baciye mu karere ka Sange baja gushinga ibirindiro vyabo mu bice vya Kiryama, niko vyemezwa na Bernard Kadogo Tondo. Uyo akaba ari umuhuzabikorwa w'amashirahamwe yigenga muri ako karere k'Ubuvira. Abandanya ati abanyuma ngo bashitse nk'igihe c'isaha 2 z'ijoro, bakaba baranarasanye amasasi n'ugwaruka rujejwe gucungera igisagara, ariko urwego urwo gwaruka rukaba rwarabonye ko ngo rutoshobora abo basirikare b'Abarundi, baca barahisha. Rero uko ngo nukuri abasirikare b'Abarundi ngo baraboneka muri iyo misozi ya Kongo. Hoba hari amasezerano hagati y'igisirikare c'u Burundi n'ica Kongo, nkuko bivugwa na Tondo, ngo haribonekeza ugukorana hagati y'igisirikare c'u Burundi n'ica RDC. Mutwiyumvira ko hari amasezerano hagati y'igisirikare c'u Burundi n'ica RDC, kuko iyo binjiye igisirikare ca Kongo ngo ntikigomba ko ayo makuru hamenyekana. Igisirikare ca Kongo cama ngo kivuga ko ari ibihuha bikwiragizwa n'abanyagihugu mu bigwati vya Bijombo ndetse na Kigoma no mu bindi bice mu misozi, ngo n'amazone atandukanye hagenzurwa n'abagizi ba nabi nk'abamayimayi, aba FNL hamwe n'abasirikare b'Abarundi, ngo kuko nabo nyene ngo barashinzeyo ibirindiro. Guko nukuri mu Burundi nibwo hirahira igihe rero ngo binjira abo barababonye, niko Tondo abivuga, akanibutsa ko ako karere ngo kanacumbitswemwo imirwi y'abarwanyi b'Abanyarwanda.
ariko rero ku bwa Biyereke Floribert igisirikare c'u Burundi ngo nicorengera imbibe z'igihugu kibanyi ngo gikora igikorwa caco cisunze amategeko. Umuvugizi w'igisirikare ca Kongo Uvira yitwa Kapitene Dieudonné Kasereka akaba yemeza ko igisirikare ca Kongo carungitse abasirikare baja gufasha abandi mu ntambara ziriko zirabera mu kiyaga ca Rusizi, inyuma yaho haciye abantu bitwaje ibirwanisho bavuye mu Burundi, naho biruka ariko ntiyatomoye abo bantu abari bo. Amakuru rero aba ariko aravurwa cane. Ku ruhande rw'u Burundi n'u Rwanda, abasirikare bakuru bagiranye umubonano. Ese uyu mubonano wavugaga iki? Kandi navyo tubirabire hamwe muri ano makuru yacu. Amakuru dushikira yo kwizera dufitiye ivyemezo nuko habayeho ukubonana ku ruhande rw'igisirikare c'u Burundi, abategetsi bakuru ndetse abantwazangabo mu gisirikare. Hakaba hari inama yabaye mu ndwi iheze ku Imana uheze, ikaba yarabereye muri Bweyeye, ngaho ni mu karere ka Rusizi, ni mu bumanuko bushira uburengero bw'u Rwanda. Amakuru rero dufise akaba avuga ko umugwi w'abasirikare b'u Burundi urimwo burongoye iperereza mu gisirikare c'u Burundi, bakaba rero barahuye ndetse baraganira, bahurira ku rubibe ruhuza ibihugu vyompi, ni ukuvuga igihugu c'ubanyi c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi. Amakuru dufise rero nuko abahuriye muri ivyo biganiro bemeranijwe ko ndetse bagasezeranya ko hazobaho uguhanahana amakuru mu ntumbero yo kurwanya imihari yitwaje ibigwanisho igwanya ibihugu vyompi igateza umutekano umuce. Nk'uko amakuru y'ababonye ndetse yabigereye ngaho iyo nama yabereye avyemeza, avuga ko iyo nama yabereye ku gataka k'u Rwanda ahitwa Bweyeye, ku biro bijejwe abinjira n'abasohoka, bikaba vyabereye, ivyo biro bikaba biri muri Ruhororo. Ivyo rero bikaba vyabereye ndetse no mu gace ka komine Mabayi muri Cibitoke. Bikaba vyatanguye ibiganiro mu masaha ku saha 4 z'agatondo, bikaza gusozwa ku isaha 10 z'umuhingamo, nk'uko amakuru dufise ava mu gisirikare avyemeza. Abari baserukiye igisirikare c'u Burundi bakaba bari baherekejwe n'abasirikare nyene, nk'uko amasoko yacu vyerekana, bikavugwa yuko ngo bari benshi, kandi ngo muri rusange bamwe bakaba batanguye gutekereza yuko ngo vyoba ari ibitero, ngo gusa nyuma baje gutahura yuko ngo ari abasirikare bakuru b'Abarundi ndetse n'ab'u Rwanda bagize inama kugira baganire ku bibazo birabana n'umutekano. Ivyo bivurwa n'umwe mu banyagihugu bo muri Ruhororo aho habereye iyo nama. Abaserukira igisirikare mu bihugu bitandukanye ndetse no mu makambi igisirikare atandukanye n'amadiviziyo atandukanye, cane aba officier ku ruhande rw'u Burundi ndetse no ku ruhande rw'u Rwanda, bakaba bari bitavye ivyo biganiro, bakaba bari baherekejwe n'umukuru ku ruhande rw'u Burundi, n'umukuru canke se urongoye iperereza mu gisirikare c'u Burundi, akaba yitwa Colonel Ernest Musaba. Mu makuru dufise yo kwizera nuko igisirikare c'u Rwanda naco cyari giserukiwe n'abasirikare bakuru, birumvikana. Ivyo rero bikavugwa yuko ari abasirikare bo muri diviziyo ya 3, bakaba barimwo rero abari bavuye mu burengero bushira ubuseruko, nk'uko amakuru dufise avyemekana, avuga yuko ngo bahaye kazi abo basirikare barongoye abandi mu Burundi kugira baraje bahanahana ivyiyumviro, bahanahane amakuru ku birabana no kurwanya umwansi w'ivyo bihugu vyombi.
Amakuru yo kwizera avuga ko abasirikare bakuru, abofisiye bakuru mu gisirikare cy'u Burundi bitavye iyo nama, ndetse bikavugwa yuko ngo intumbero y'iyo nama kwari kugira hafatwe ingingo ku birabana n'ingingo zihuriweko ku mpande zombi kugira hagwanywe imihari itwaje ibirwanisho iri mu ishamba ry'ikibira, nk'uko twagiye tubibashikiriza mu makuru yacu atandukanye. Ivyo vyose rero bikavugwa yuko ngo iyo mihari yoba hari n'iri mu ishamba rya Nyungwe, ishamba riri mu gihugu c'u Rwanda. Makuru kandi dufise nuko bamwe mu banyagihugu baturiye urubibe bavuga y'ibyo bihugu bavuga yuko rero ngo vyoba bihimbaye kubona umutekano ugiye gusubira kugarukanwa, narijya bivugwa yuko hoba hari abari batanguye guta izabo kubw'umutekano mukeyi, bakaba rero bizera yuko umutekano uzogarukanwa kandi akabasha gutuzwa ibibazo birabana n'umutekano mukeyi, nk'uko abanyagihugu bivuga, bakanasaba yuko bitoherera mu birabana n'umutekano gusa, ahubwo n'imigenderanire ku ruhande rw'ibihugu vyompi yosubira igatunganywa neza, abanyagihugu bagasubira kugenderana, ibihugu vyompi, igihugu c'ubanyi c'u Rwanda n'u Burundi bigasubira gukora urudandazwa nk'uko vyamye. Ivyo vyose rero bikavuga yuko vyofasha cane abenegihugu, narirya ibihugu vyompi biri mu karere ka Afurika y'ubuseruko bihurikiyemwo, bikaba rero bikorana. Makuru dufise avuga yuko hagiye hakunda kuvugwa ibitero by'imigwi yitwaje ibirwanisho. Ivyo bitero bikaba vyaragiye vyumvikanamwo n'abasirikare bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bakaba baragiye bavurwa mu ishamba kimeza rya Kibira, iryo shamba rero kama rya Kibira, ndetse no mu ishamba rya Nyungwe. Ivyo bikaba vyaragiye bikunda kuvugwa yuko ngo hoba hari bamwe muri iyo migwi yitwaje ibirwanisho iri muri iryo shamba, nk'uko rero twagiye tubibashikiriza. Gushika na n'ubu iyo mirwi ikaba iri kwirumvikana ndetse ikanavurwa, ikaba ari yagiye ivugwa mu Kibira ndetse no muri komine Mabayi. Mu ndwi iheze abaserukiye igisirikare c'u Rwanda bakaba baranditse kete bandikira abagenzabo b'u Burundi, bariko barasaba ikigongo canke se basaba yuko ivyo vyobaye kubiri abantu n'ibitero vyagiye bivurwa ngo bihanganishe kandi bifuze yuko bitosubira kuba. Makuru dufise kandi hari icete cabaye nko gutumira kugira igisirikare c'u Burundi gihure n'ic'u Rwanda kugira hagarikwe ivyo bibazo by'umutekano bihora bivurwa ngaho. Ngivyo rero ivyavuye mu nama yabaye ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rw'igisirikare c'u Burundi, n'amakuru tuba twatohoje. Muba mugomba kumenya ibiriko birabera irya nino mu kanya n'izindi nkuru ziriko ziravurwa. Ndakengurutse cane, komeze guheza giko.